abo bakozi b'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Hood Family bashikiriza ko ubuyobozi bw'iyo microfinance budafata kumwe abo bakozi mu bijanye no kubaronsa ingurane ku mishahara yabo, bakidoga bavuga ko hariho aboroherezwa abandi nabo ntibikunde canke bigatwara igihe kirekire. Kubera iyo amategeko ayikwemerera ndashaka kumanira cyangwa kwezi kubera utayironse karangira yigoye cyangwa ayikwimye byose n'ibituma bakadashaka gukora akazi neza. Ibintu bisa n'ivyo nyene no kubijanye no gusaba amadeni muri iyo microfinance, aho bamwe muri abo bakozi barungikwa mu yandi mabanki mu gihe abegereye ubuyobozi bobo bayaronka atangorane. N'ideni mukonka ari hawe yishakiye imiryango cyangwa se abamwegereye nyine bo hejuru. Hama umukozi wundi ashobora kuba nk'uno musi tuvugana afideni yabarungitse mu yandi mabanki kandi abasazwe batanga ideni. Bashikiriza ko ivyo biheza bikabagira ko ingaruka kuko iyo ngurane ku mishahara yabo ariyo yahora ibafasha mu kwiyungunganya muri kino gihe ubuzima buzimvye. Kandi muraza akadeni kandi kubera cyangwa yitwa dutuma umukozi yiteza imbere cyane cyane mu gihe ubuzima buzimvye bararenza kubireka mu yindi banki kandi nawe ukora mu yindi niwe twese amaprosedure maremare navyo bishobora byinshi mu miryango y'abakozi. Kuri ivyo bishikirizwa n'abo bakozi, uruganda rwa RPA rwarondeye Primitive Mugiraneza arongoye iryo shiramwe kuri telefone kugira agire ico ashikirije, ariko akaba atashoboye kutwitaba. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira imikenyuro yafashwe na Primitive Mugiraneza kugira numishe uwo wese agerageza kwerekana ibitagenda neza muri iryo shiramwe ryo kuziganya no kuguranana.